Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu gisirikare c'u Burundi aho ibintu bitoroshe na gatoya aho Perezida Evariste Ndayishimiye yisanze yamaze gukomeza Leta Tabara ku rugero rutarigera rubaho mu gihe we yarahugiye mu kurwana na M23 kandi M23 ataki na kimwe izigera itwara Uburundi. None Leta Tabara yarakomeye cyane kandi iramaze kugira ingufu zihambaye cyane aho amakuru dufise avuga ko Leta Tabara yabiriko irakorana na M23 bikaba byaratumye Leta Tabara yunguka ibigwanisho ndetse n'abasoda batari bake byose bikaba biriko birakorwa mu ntumbero yo gutera igihugu c'u Burundi bagakuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Murazi ko Leta Tabara imaze igihe kitari gito ikora ibitero bikomeye cyane ngaha ku butaka bw'u Burundi ariko igasubirayo atamusoda numwe wayo ufashwe, ibyerekana neza ko yamaze kugira ingufu zikomeye cyane kugeza naho umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca batazira na kugarika avuga ko Leta Tabara iriko irakorana na bamwe mu bajejwe umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru ari kudushikira avuga ko Leta Tabara ifise ibirindiro bikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu gihugu ca Kongo, kandi ayo makuru akavuga ko Leta Tabara iriko irakorana n'abategetsi bakomeye cyane muri CNDD-FDD ndetse no mu gisirikare c'u Burundi, akaba ariyo mpamvu iri gushobora ibitero bikomeye cyane kandi igasubirayo itacyo yinona, kandi bikaboneka neza ko ingabo z'u Burundi ziyihunga aho kugira ngo ziyirwanye nk'uko byahoze, aho benshi bemeza ko atagihe umutwe twaje bigwanisho wegeze utera Uburundi ukica abanyagihugu n'abasirikare bikarangira abasirikare bo bahunze abarwanyi bagasubirayo ataco babaye atanumwe ufashwe. Benshi bakavuga ko biriko biraba uyu munsi kubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye yitaye ku ntambara yo muri Kongo, intambara imaze guhitana abasirikare batari bake b'u Burundi mu gihe we yirengagije ibiriko birabera muri Kongo aho abarwanyi ba Leta Tabara bariko barategura ibintu bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi, bikaba byaranatumye igisirikare c'u Burundi gisambuka ku rugero rutarigera rubaho, abasirikare batari bake b'u Burundi bamaze kugwa muri Kongo. Twabateguriye intahe ihambaye cyane y'umusirikare avuga ko ibintu biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye biteye ubwoba kandi ko umwanya n'umwanya byose ashobora kubibazwa kuko M23 niyifatanya na Leta Tabara nta kabuza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye buzaba bugeze ku iherezo, kandi benshi bakemeza ko kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yarakoze ikosa ryo kurwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, byanze bikunze nawe M23 igomba kumutera ifatikanije na Leta Tabara, byose nyine bigakorwa mu ntumbero yo kumwihora kuko nawe yakoze amakosa akomeye cyane. Ni amakuru menshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuri no muyoboro wa YouTube utegerezwa gukanda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira amakuru ahambaye cyane dufise yerekana ko M23 ndetse na Leta Tabara biriko birakorana bya hafi ndetse n'abariko barakorana na Leta Tabara bari mu Burundi mu nzego z'umutekano ndetse no mu mugambwe uri ku butegetsi, tubanze tubahe intahe y'umusirikare warwaniye muri Zaire ndetse akaba yarwanye ku ntwaro ya Perezida Bagaza, ubona ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora uno munsi ari amakosa akomeye cyane kandi azasiga asambuye ubutegetsi bwiwe. Ndabaramukije njewe nahoze mu gisirikare c'u Burundi ubu narakukurutse, maze iminsi mbona muvuga ku makuru y'abasoda b'u Burundi bari kugwana na M23 muri Kongo. Ndabashimiye kuba mudufasha kumenya ibyo amaradiyo aduhisha hano mu Burundi. Iyo nimvirije aya makuru hari ibyo mbona bisa n'ibyo twabayemwo igihe Perezida Buyoya yaturungika muri Zaire ya Mumbuto mu mwaka w'1996. Hari ibindi mbona bitandukanye nabyo kandi biteye ubwoba.
mu ncamake ndabandikiye kugira ndakubwire ko mu byo utubwira harimwo ukuri kwinshi kandi ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kubigiramwo ingorane zikomeye cyane, ariko hariho ibindi mbona ko mwihenda kubera mutazi ibindi bihe igisirikare caciyemwo c'u Burundi, nifuza ko nabyo mumenya kandi nkaba nifuza no kuburira Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndifuza kubaha umuco mushobora kuba mudafise, ariko kandi mbandanya kubashimira kubera ibyo mukora bifasha abasirikare kurwanira agateka kabo. Nanditse no mu ntumbero yo guhanura abategetsi b'u Burundi. Abarwara bakwama bibuka ko isi yahindutse cane, ubuhinga ngurukana bumenyi bwatumye atabanga rikibaho. Abategetsi nabo nibige kurongora igihugu mu muco, kuko bitabaye gutyo amakuru ahabwa abasoda azoba mabi bibace intege ku rugamba, aribyo muri kubona aho M23 iri kwica bikomeye cane abasirikare b'u Burundi. Nurangiza mpanura abategetsi kwigenza neza, kwitega neza ingaruka zigiye kuva mu ntambara yo muri Kongo, kuko byanze bikunze uburyo ki Red Tabara iriko irakorana na M23 birerekana neza ko ubutegetsi bwa Gitega buri mu kaga gakomeye cane. Si ubwa mbere abasoda b'u Burundi barungikwa muri Kongo. Iyo uriko uravuga ko abasoda b'u Burundi barungitswe muri Kongo, umengo ushaka kutubwira ko ari ubwa mbere bishitse, ariko sibyo na gatoya. Mu myaka ya za 60 ku ntwaro ya Perezida Michel Micombero, abasoda b'u Burundi barafashije Perezida Mobutu kugarura ibice byo mu buseruko bwa Kongo byari byigaruriwe n'abaroberi ba Pierre Murere na Gaston. Ariko iyo ntambara ntayo nabonye, nanje ndayumva gutyo. Mu mwaka w'1972 Perezida Mobutu yarasubirije mu ndumane Perezida Micombero mu kurwanya abaroberi bavuga ko barimwo n'abahoze bayoboka Murere. Sinzi ko muzi ko Micombero afise ikibuga c'indege kimwitirirwa i Bukavu be n'ibarabara i Kinshasa. Nta wundi mukuru w'igihugu n'umwe w'u Burundi yigeze aterwa iteka ryo kugira ikibanza kimwitirirwa hanze y'u Burundi. Byose byavuye ku mfashanyo y'igisirikare u Burundi bwahaye Kongo ku ntwaro ya Micombero. Ku ntwaro ya Perezida Buyoya, abasirikare b'u Burundi barasubiriye kurungikwa muri Kongo. Ico gihe yari yitwa Zaire. Hano nza kubabwira ibyo nzi neza niboneye kandi nabayemwo nk'umusoda w'u Burundi. Mu mpera za Mukakaro 1996, Majoro Pierre Buyoya yaratembagaje intwaro ya Perezida Sylvestre Ntibantunganya. Atanu ukwezi ko haciye intambara yo gutembagaza mu Mbutu yari itanguye. Ikiroberi kirongowe na Lieutenant Desire Kabila cirwa AFDL cyarateye Zaire, ariko nticari ikiroberi gisanzwe kubera cari gishigikiwe n'ibisirikare by'ibihugu bitatu: Ubuganda, u Rwanda n'u Burundi. Abarundi twarwaniye hamwe n'abasirikare b'u Rwanda ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Jewe naragwaniye mu bisagara bya Kamere ndetse na Moba. Muri iyo ntambara twarahaburiye abasoda benshi cane. Umusirikare wese yagendana umufuko wa parasitike wirabura. Wari umufuko muremure udafunze hepfo no haruguru. Umusoda apfuye twaca tumushira muri wa mufuko, tugapfunga n'umugozi hepfo no haruguru, tukamuta mu nzira tukabandanya urugamba. Ico gihe ntitwari dufise umwanya wo guhamba umusoda, twamuta mu nzira. Umuryango waramenyeshwa ko wabo atakiriho, ariko ntiwabona ikiziga. Hano muca mwumva ko atari ubwa mbere bishitse ko ibiziga by'abasoda bidatahukanwa kubera impamvu z'uko urugamba ruba rwifashe. Twagiye muri Zaire kurwanya CNFD, ariko twasanze twayikomeje bikomeye cane, nk'uko n'uyu munsi Red Tabara imaze gukomera kugeza naho isigayiza igakora ibitero igasubira aho yavuye, atamurwanyi n'umwe wa Red Tabara ufashwe, ahubwo abasirikare b'u Burundi bishwe ku bwinshi, abandi bahungiye mu banyagihugu. Muri iyo ntambara abasoda b'u Burundi bari bagiye kurwanya abaroberi ba CNDD-FDD. Twebwe ntitwageze i Kinshasa nk'abasoda b'ibindi bihugu, twari ducunze aba CNDD kugira tubaheze kandi tubabuze kwinjira mu Burundi bava muri Zaire. Nukuri ico gihe twarabarwanije bikomeye, barata baromuka mu mashamba ya kure cyane. Murazi ko mu nyuma ibyo Kongo byaraparapanganye kandi birayangara cane. Lieutenant Desire Kabila aracanamwe n'abamufashije gushika ku butegetsi.
aca atangura kwica abatutsi n'abanyamurenge. Niho haduka intambara ya kabiri ya Kongo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'umunani, ho twari muri Kongo dufasha umuhari RSD wari wigaruriye ubuseruko bwa Kongo. Muri ico gihe ibintu byarahindutse rwose. CNDD-FDD yifatanije na leta ya Perezida Kabila. Igisoda cacu naco kifasha umuhari RS, no muri iyo myaka CFD ntitwayikozeho, ariko yarakomeye kandi igira imbaraga zikomeye cyane. Ariko aho kuyiheza twasanze CFD twarayikomeje ku rugero rukomeye cyane. CNDD-FDD yaciye ironka ibigwanisho bikomeye yahabwa na leta ya Kabila, ironka uburyo bw'amafaranga, yongera irakorana n'ibihugu byari bishigikiye Kabila, Zimbabwe, Angola n'ibindi. CNDD yari ihejeje kuja ku rundi rugero ataho ruhuriye no kuba ikiroberi gisanzwe. Akaba ariyo mpamvu benshi bemeza ko na Red Tabara yagiye ku rundi rugero rukomeye cyane muri no minsi. Ku bwanje aha niho n'ubutegetsi bw'uno munsi bushobora kwihendera cyane. Abasoda b'u Burundi bakija mu ngwano muri Kongo ku ntwaro ya Perezida Ndayishimiye bari bagiye kugwanya Red Tabara na FNL ya Nzabampema. Ibyo byari byumvikana, ariko kuva binjiye mu ntambara ya M23 barashobora gusanga bakomeje abaroberi. Sindabizi ko biriko biragenda ubu ngubu, ariko imihari y'abaroberi nayo ishobora kwifatanya na M23 igahagurukira ibigwanisho, ndetse ikabona n'imfashanyo nyinshi zitandukanye, ikabona n'amafaranga no kumenyera intambara. Mu gihe leta y'u Burundi ifashije uruhande rumwe rw'abashamiranye, nayo yokwitega ko urundi ruhande rushobora kwakira abarwanyi b'imihari ya gisirikare igwanya leta y'u Burundi. Ubudasa bw'izo ntambara zibiri, ndabye ibyo mwandika cyangwa se ibyo muvuga kuri no mboneshakure yanyu, hariho ubudasa ku kungene abasirikare babona izo ntambara zibiri. Niko natwebwe twarapfa cyane mu gihe c'intambara yo muri Zaire, kandi byari bibabaje ko tudashingurana iteka abasoda bacu, ariko yari intambara dutahura. Kurwanya ikiroberi ca CNDD twarabitahura cyane. Muri icyo gihe leta yari icyo gihe yitaga amazina menshi atandukanye. CNDD yabitaga abateroriste ndetse n'abajenosideri. Twari twumva ko tugiye kugwanya abatwiciye abacu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatatu, abishe abacu bateshejwe izabo ibugendana. Twaba twumva ko turiko dukingira imiryango yacu kugira aba-CNDD ntibaze kuyihonya. Ubw'imiryango yacu twarumva ko tutekerezwa gupfa, kandi ko byanze bikunze tugomba kwicwa, kuko twari dufise icyo turiko turarwanira bitandukanye n'ibiriko biraba uyu munsi. Ubu sico kimwe. Urungitse abasirikare b'u Burundi kugwanya M23 ntibumva ico bagiye kugwanira. Abarundi ntibabona aho bahuriye na M23, ntabwo bafise ko izoza kubahonya. Abasoda ntibatahura ingene barungikwa kurwana mu gihe igisoda c'u Burundi naco cagiye kubanguranya leta ya Kongo na M23. Ku musoda nta kintu kibi nk'ingwano ajamwo adatahura kandi abona ko idasobanutse. Ubundi budasa buhagaze ku mpembo baronka. Ubu abasoda b'u Burundi baramenyereye kuja muri Somalia no muri Centrafrique. Barazi uko bahembwa mu bikorwa byo kugarukana amahoro hanze y'igihugu. Twebwe siko byari bimeze, ntitwari bwigere tuja gukorera amahera hanze y'igihugu. Ntacari gutuma twitega iyindi mpembo idasanzwe. Muri Kongo abasoda b'u Burundi babwirwa ko baguzwe amahera menshi, ariko ntibayabona. Ni ukuvuga ko basa n'abagize abacangero, ariko ntibabone amahera baciye. Ico ni ikintu kibi cyane ku musoda, birashobora kubyara umugumuko mu gisirikare c'u Burundi nk'uko bimaze iminsi bigenda. Mu nkundire ndabibutse ko igihe aba-CNDD bikura ko General Jean Bosco Ndayikengurukiye mu byo bamwagirije harimwo ko yariye wenyine amahera bahawe na Kongo ya Kabila. Uyu munsi Ndayishimiye ariko yagirizwa ko arya wenyine amahera ahabwa na Perezida Tshisekedi wa Kongo. Birashoboka kumugora, kandi birashobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Kuba u Burundi bwararungitse abasoda muri Kongo birasanzwe, si ubwa mbere bibaye.
kuba abasoda bapfira muri Kongo bamwe ibiziga ntibiboneke nabyo si ubwa mbere bishitse ko leta itemera ko ifise abasoda ntabwo ari ubwa mbere bibaye na Perezida Buyoya ntiyigeze yemera ko afise abasoda muri Zaire burya ibihugu byose birakora ibyo bita gucunga umutekano ariko bigahisha ibyo biriko birakora ariko abategetsi b'u Burundi bohagabira cyane ntibyoroshe gutwara abasoda mu ntambara batumva biragoye rwose gukora ibintu nk'ibyo biragoye rwose iyo abasoda biketse ko uriko urabagurisha leta irabye nabi izosanga yakomeje rwose leta itabara mu kuyiha abo basangira intambara mu nyuma leta irashobora gutangara igasanga abasoda bayo baragiye kwifatanya na M23 mbona bisa no gukina n'umucanwa ukomeye cyane benshi baribaza ko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ariko arakina n'umucanwa ukomeye cyane kuko amakuru adushikira ava mu nzego z'umutekano mu Burundi arateye ubwoba kandi ntahumuriza aho avuga ko abasendede nka bose ndetse n'abasoda bakomeye cyane bamaze kwihuza na Leta Tabara akaba ariyo mpamvu muri kubona Leta Tabara imaze iminsi ikora ibitero bikomeye cyane kandi igasubirayo ataco yinona bugacya ikongera ikagaruka byose biriko biraterwa nuko igisirikare cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kugisenya kandi Leta Tabara ikaba yaramaze kubona imbaraga zikomeye cyane aho iriko irafatanya na M23 kandi Leta Tabara ikaba iriko irakira abasirikare b'u Burundi bari guta urugamba muri Kongo banga kwicwa na Leta Tabara ibyo byose nyine bikaba biri guha ingufu zikomeye cyane abasirikare ibyo byose bikaba biri guha ingufu zikomeye cyane abarwanyi ba Leta Tabara na rijya abasirikare bari mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abari muri Kongo bavuga ko leta yabo yabatereranye kandi ko babona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye rwose atakireba ibyabo ahubwo ari kureba ku nyungu ziwe dore ko n'abajeneral bakomeye bavuga ko nayo mafaranga ahabwa na Kongo batayabona ahubwo ko ayirira wenyine ibyo byose nyine bikaba byarateje ikibazo gikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi kugeza naho umugambwe uri ku butegetsi ubona neza ko byarangiye hakaba hari abategetsi bakomoka muri uwo mugambwe bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bikurireho Perezida Evariste Ndayishimiye kuko ubona neza ko ibintu bigeze habi kandi ubona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gutwara igihugu cy'u Burundi ariko we akabandanya kwivanga mu ntambara biboneka neza ko adashobora gutsinda amakuru bene nk'aya nta handi mwayakurikira uretse kuri Shiramatsiko TV wecu ubusabwa nta cini ni ugukanda kuri sabone kugira ngo kudushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo ibihe byiza nibyo